Moro cyane ndabashimiye kandi ndabahaye kaze inshuti banywanyi bacu ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mbereye kuri mwese mumviriza amakuru biganiro dutambutsa ngaha kuri Burundi Info uyu munsi ntabwo turi butebe ku makuru akomeye cyane twabateguriye kuko na makuru ashusha atari ku ivumbi amakuru ahejeje kudushikira mwaka kanya hariho umutegetsi akomeye cyane mu Burundi agira yicwe uyu mutegetsi ninde ndasubiramwo hariho umutegetsi akomeye cyane mu gihugu agira yicwe ndazi neza ko abatari bakiye baciye batangura kwiyumvira nyene cubahiro umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye eka n'abandi batari bakeyi ivyo n'ibindi bitandukanye turaza kubigarukako ariko inkuru ishusho iri kwisonga ni yihe ni inkuru ikomeye cyane tugiye tuze kubashitsa ko mu buryo bw'idore kandi tuze guta umuco wo kwama kunandi abandanya kuvugwa ni mu nyuma z'uko rero hari amakuru atangaje kandi atari ku ivumbi duhejeje kuronka kubejeje gushika aho ni mu nyuma z'uko ivya reverendi kuri yo vyo birahejeje kuja ku mugaragaro wamuhaye isumu arahejeje kumenyekana amasoko yacu avuga yuko hari n'abandi batanguye gufatwa agasakisaki nyuma yuko imakamba hari uwitwa Desire Nduwimana apfunzwe yemeza ko azi neza abaroze Reverie Ndikuriyo ibi ni ibintu bisa naho menga biratwengeje ariko biranababaje ku rwego rwo hejuru hariko haravugwa amakuru menshi cyane twabateguriye tuze kubashitsa ko mu buryo bw'idorido kandi tuze gutanga umuco ku n'ibindi bitandukanye biriko biravugwa waroze Reverie Ndikuriyo arahejeje gutabwa mu mvuto amasoko yacu yemeza iki mbega uwamutumye ninde mbega ninde afise uraro rukomeye cyane ko hashizwemwo umukuru w'igihugu nyeco wa Perezida Evariste Ndayishimiye abatari bake bakaba baciye bavuga yuko ariyo mvo ituma uwo yapfunzwe ikindi naco rero itegeko rikaba ryaciye riva ku bategetsi bo hejuru umutegetsi wo hejuru yatanze itegeko rikomeye cyane ryo gupfunga uyu Desire Nduwimana kandi yarazanye amakuru akomeye ninde yoba yayitanze iryo tegeko ni mu yihe ntumbero hariko baravugwa vyinshi cyane kuko ngo vyari kwava amabanga ameneka cyane amabanga nyene cobera mukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yuko yanadumwe ko urutoke n'abatari bakeri cyane umugambwe CNDD FDD bavuga bati nyene cobera Perezida Evariste Ndayishimiye niwe yahaye isumu Reverie Ndikuriyo ibi n'ibindi bitandukanye turaza kubigaruka ko nyuma yuko twatohoje amakuru ava mu muryango w'uyu yafashwe n'amakuru akomeye cyane ava kwa Reverie Ndikuriyo tutibagiye amakuru akomeye cyane ava kwa nyene cubahiro mukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye haravuzwe vyinshi twarababwiye ibijanye n'amangetengete n'ibindi bitandukanye vyagiye bivugwa murazi yuko na Bunyoni mu vyo yapfungiwe mu vyo yagirijwe birimwo n'ibindi bitandukanye vyagiye bivugwa mu gihugu uyu munsi rero bijya vyahora birimwo igipfungu turi ngaha kugira tubishire ko umuco kandi dutange umuco kwa makunandi abandanya kuvugwa nga mu gihugu c'u Burundi turaza kubabwira n'inkuru ya Kamaramaza ku mushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakoco atazena ndakugarika nyuma yuko duhejeje kuronka iyindi nkuru ishushe iri kwisonga Burundi bwa bugiye gusambuka ubutegetsi bwa Neva bwo bugiye gusambuka ubutegetsi bwa CNDD FDD hamwe atagikozwe nabwo burashobora gusambuka abategetsi babiri canke umwe barashobora gupfa mw'iyi misi turaza no kugaruka kuri Denis Bucumi inkuru nziza batazira mama buntu ibiriko biraba birasa naho menga bigira bihindure igihugu hakugihindura igihugu ciza birashobora kugihindura igihugu kibi canke bikagihindura igihugu ciza turaza kwigaruka kandi tuzo guta umuco imundire kandi munyemerere inshuti banywanyi bacu mutwumviriza muhereriye ku mihingamo itandukanye yose y'isi abatwumviriza muhereriye ijya nino kumigane y'amakungu ya kure abatwumviriza muhereriye ijya nino mu karere k'ibiyaga binini abatwumviriza muhereriye ijya nino mu bihugu bitandukanye turabipfurije ibihe vyiza abari Kongo mu Rwanda Tanzania Uganda eka n'igihugu ca Kenya tutibagiye n'abarundi baruhiye muri South Africa tutibagiye abaruhiye muri Mozambique narijya imfu z'abarundi bahereriye muri South Africa zozo zibandanya kongerekana turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane twateguriye ni mu nkurire kandi munyemerere nsubire ndabipfurize ibihe vyiza nsubira kwakengurukira cyane inshuti banywanyi kuri mwese muri ngaha mu gihugu c'u Burundi kubahejeje kugira ijambo sabone kuba tarabikora akane ku kagionda gusoma no kumusi video urabanditse ijambo sabone fyonde ko uravura bona arakoze ujyana nyine fyonde ko hama tuje turabana amakuru ibiganiro dutambutsa ngaha kuri Burundi Info ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa muri sata bitandukanye igisata ca politiki umutekano eka n'agateka kazina muntu akaba ari amakuru mutorezwa n'umugwamenyesha amakuru muhinga akorera ngaha mu Burundi n'abandi bakorera ijya nino mu karere k'ibiyaga binini ntiduteba kwa aya makuru akomeye cyane ni mu nkundire banze ndabanyuriremwo gato mbere yuko tuza kubishika ko mu buryo bw'idonido hariko haravugwa byinshi cyane kubijanye na Reverie Ndikuriyo imakamba Desire Nduwimana apfunzwe yemeza ko
azi neza abaroze Reveriye Ndikuriyo ku munsi w'Imana uheze kwigenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa kane umwaka w'2025 ahitwa Gisenyi muri komine ya Makamba intara ya Makamba harafashwe umuntu yavuga ko aje kuburira Reveriye Ndikuriyo. Uyu musore yitwa Desire Nduwimana avuga ko rero ava mu Rumonge ariko agifatwa yoba yatanze ayandi mazina turibuze kubigaruka ko aho rero Igasenyi ndabibutse yuko niho rero hari inyubakwa za Reveriye Ndikuriyo na cane cane ca kibuga citiriwe Petero Nkurunziza. Desire Nduwimana rero yashitse ararondera abajejwe umutekano aho nyene Gisenyi akavuga ko arondera Reveriye Ndikuriyo. Igitangaje kandi harimo igipfungu ari nayo mpamvu ninga kugira tuze gutanga umuco ku vyaya makuru ngo nuko uyu yavuye muri Nigeria. Desire Nduwimana avuga ko yaje avuye muri Nigeria, ikindi naco rero ngo aho asanzwe aba ku mupfumu. Yavuze ko rero yaje ku rutaro arungitswe n'uwo mupfumu yahora abako. Ikindi naco rero Desire yemeza ko abahaye isumu Ndikuriyo baciye baja kumurogesha kuri uwo mupfumu muri Nigeria. Mu majambo yiwe akomeye cyane Desire Nduwimana yemeza ko warogesheje Reverend Ndikuriyo ari umutegetsi wo hejuru cyane. Uwo mutegetsi rero ntiyanatinye kumuvuga izina. Nkuko amasoko yacu avyemeza rero abo bararira kwa Reverend Ndikuriyo baciye bamufata mu nyuma bamujana mu gasho k'igipolisi muri komine ya Makamba aho yarahasambishirijwe bikomeye n'umu OPG yitwa Domiyano. Naho nyene Desire Nduwimana asubira kwemeza bijya bintu yari yavuze mu ntango. Yavuye rero ajanwa muri pariki ya Makamba, vyitezwe ko ashobora gukorerwa urubanza rw'ikibiriraho akagirizwa kwambika ibara umukuru w'igihugu. Bivugwa ko Desire Nduwimana yafatanywe n'urutaro avuga ko agendera ko. Ni mu nkundire iyi nkuru ndayigaruke ko mu buryo bw'idonido kandi ze gutanga umuco kw'aya makuru n'ayandi ariko aravugwa ku bijanye n'uburozi, bijanye na Ndikuriyo n'ibijanye n'umukuru w'igihugu n'ibijanye n'uyu yaje ariko ararondera Reverend Ndikuriyo kugira amubarire uwamuhaye ishano. Amakuru n'ayahe? Reka dutangurire ku nkuru ikomeye cyane ivugwa ku mushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika tutiyobagije n'ibindi bitandukanye biriko biraba. Kuri ubu rero nimborera karimwe aho Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika yanka kwishura ibibazo vy'abashinga amateka. Eka ko hari n'amakuru avugwa kubijanye no gutanga imihoho n'ibindi bitandukanye. Ukuri nuko kuvyerekeye nibi vyose biriko biravugwa. Nimborera karimwe rero aho mushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika yaraye yanse kwishura ibibazo bikomakomeye vy'abashinga amateka bihanse igihugu, aho rero yabishuye ko inyishu bazozisoma mu ngingo y'133 yo mubwiriza shingiro. Ikindi naco agira ati nsavye imbabazi jewe sinohora ngaba ariko uyu munsi utumva nyuzwe asome ku ngingo y'133 mwibwiriza shingiro ivuga iti umushikiranganje wa mbere ajejwe kuremesha no gutunganya ibikorwa vya leta hamwe no gukoranya inama itegura inama shikiranganje. Ivyo bibazo vyose mubikeneye muzotume ko abashikiranganje babijejwe babahe umuco. Nivyo vyavuzwe na General Gervais Ndirakobuca batazenda kugarika. Kuri ubu biboneka yuko ari kukaga gakomeye cyane nyuma yuko ari n'abatangiye kumutazira umuvyimba w'imbwa. Musi wejo mu nama nshinga amateka umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika naho yaraje gutanga icegeranyo c'imigambi leta yaranguye mu kiringo c'amezi 6 aheze mu mwaka wa 2024 gushika mu mwaka wa 2025. Yaranse rero gutanga umuco ku bibazo bikomeye bimwe biri mu gihugu cyane nk'ikibazo kirimwo ikibazo c'igitoro. Namba muvyibuka no mu misi yaheze murazi yuko yasabwe inyisho ku ngorane ziri mu gihugu harimo n'ikibazo c'igitoro, amenyesha yuko atari wabijejwe. Abashinga amateka bose rero baragerageje kubaza ikibazo cerekeye igitoro hamwe n'ivyerekeye politike, eka abandi bahitamwo kubaza amatora. Yabishuye ko rero inyishu yabo bayisanga mu ngingo y'133 ivuga ico mushikiranganje wa mbere ajejwe. Abashinga amateka harimwo na Agatogwasuba baragarutse cyane ku kibazo kijanye n'ibura ry'igitoro ariko babura inyishu y'umushikiranganje wa mbere.
ariko abajijwe nimba yoba amaze guca muri ville akaraba abene gihugu amagorwa barimwo batondeye amabisi kubera ikena ry'igitoro, yavuze yuko yama yahaciye kandi ikibazo yakibonye, ariko yemeza yuko nawe bimubabaza nk'umushikiranganje. Murumva yuko uyu muntu arasa naho menga yaratanze imiyobo canke yarakuwe. Mbega mukuru w'igihugu arashobora kuba yaramukoreye mu ngata. Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika rero yamenyesheje ko nanone udashobora kuvuga ko uri indongozi hama ntubabazwe n'amagorwa abene gihugu barimwo. Yagize ati abenegihugu bose bafise ibibazo twese tuba tubifise, tubabajwe n'amagorwa y'abenegihugu barimwo ntiwoba uri indongozi. Mu mwaka w'2023 mu nama nshingamateka umushikiranganji wa mbere Jenerali Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika yari yamenyesheje ko ibibazo Burundi buriko buracamwo cane cane ibitoro ari ingaruka z'ibihano Burundi bwafatiwe mu mwaka w'2015. Jenerali Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika amasize imisi mu bihe bidasanzwe hasa nkaho menga atacakijejwe mu gihugu nk'uko yahoze kubera kunanizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, avuga ko ibisata hafi ya vyose yavyifatiye mu minwe. Ibiriko biraba mu gihugu biraboneka yuko ibara rishobora kugwa. Uyu uriko araca mu bihe bitoroshe kunyene biraboneka yuko nawe ashobora gukora ivyashoboka vyose mu kwikura ko umwansi wiwe. Birashoboka yuko ashobora kugira ico akoze kugira yivane ko uyu yamuboheye amaboko imugongo, cane cane ko nawe yaba ari mugenzi muri politike vy'uko umuntu ari umugenzi. Ivyo nibaza yuko ata muntu abiraba ko ahubwo aca yiyumvira inyungu ashobora gukura mu kumukorera mu ngata. Ibiriko biraba rero bisa n'amenga harimwo igipfungu gikomeye cyane hagati ya Ndakugarika eka n'umukuru w'igihugu Perezida Ndayishimiye. Hari hatanguye amakuru avuga yuko umuntu arembeje cyane Ndakugarika ari umupfasoni n'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha, aho vyari vyavuzwe yuko ivyo Angeline Ndayishimiye Ndayubaha akorera Ndakugarika ari nka bijya yari yatanguye gukorera Bunyoni mbere yuko apfungwa. Ibi rero bisiguye iki mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye? Uyu urashobora kuba ari umuhero wa Perezida Ndayishimiye canke ukaba umuhero wa CNDD FDD. Ivyo vyose birashoboka. Ikindi naco birashoboka kuba iyo bari inyishu igira itangwe ku bene gihugu eka no ku gihugu c'u Burundi, narigiye biboneka yuko abari ku burongozi ubunyene atacu bariko barakora kugira batorere inyishu ibibazo bihanse igihugu c'u Burundi. Mbere yuko tugaruka ku ivyo vyose n'ibindi bitandukanye, nagira dushike no ku kijanye na Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu bivugwa yuko ashobora kwicwa umwanya Perezida Evariste Ndayishimiye hariho umuntu yatanze ubutumwa agira ati Mutama Evariste Ndayishimiye ukishinga gutembera mu bihugu no gutegura ibikorane vy'ubujyajya ngo uri kurasenga umenye yuko ari abariko barategura kukugandagura. Perezida Ndayishimiye umunsi n'isaha azumva bamuhambije i Bujumbura atakironka ingene aduga guca mu Kirundo ngo ashike Kigali. Nyene cubahiro Perezida Neva yatubwiye ko afise ingabo nyinshi mu ijuru ngo zizomanuka zimugwanire ngo nizo zirinze igihugu c'u Burundi. Ndiwe notangura nkazituma igitoro kuko izo mu ijuru nizonanirwa kukironka, izindi nkazituma isukari, izindi nazo nyene nkazituma amadolari, izindi nkazituma ivyankenerwa vyose mbuze mu gihugu. Aho rero duca twizera yuko ingabo za Neva zitazi kurasa gusa ahubwo zishoboye vyose. Aya majambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi bamwe bo mu Burundi bakoresha berekana ko Imana iri kumwe nabo, ko ariyo ibatuma ivyo bakora, ko ariyo ibarongora mu miyoborere yabo. Uku ni ugusamaza abarundi gusa. Iyo rero bayigize imwe mu nzira ya politike kugira umwenegihugu muto yumve yuko ayobowe n'abakunda Imana, azosinzirire muri ivyo nyene atakindi ategerezwa gukora kugira yiteze imbere. Mutama Perezida Evariste Ndayishimiye mwijuru nta mabombe ariyo, nta brende ziriyo, nta bikokirimbuzi biriyo, nta drone zibayo. Mwijuru ni ahanyamahoro. Niwareka kwisuganya mu bigwanisho bigezweho, utoze neza ingabo zawe, uzihe discipline, urinde neza imipaka yawe, uhembe neza ingabo zawe, unazigaburire neza atari nko kujya muri sikamu bari kubaricwa n'inzara nk'uko babishikiriza. Mugabo unakoreshe iperereza ryawe neza, ntiribe iryo gufata abaseneri gusa ribarenganya ukijajara ngo witeze ijuru rizoza kukurasa.
uzopfa kandi Imana ikubona kuko uzoba wakoresheje nabi ubwenge yaguhaye. Ati mwebwe nimukomeze amasengesho abandi bakomeze kwipanga neza, ubwo nimwahaga bazobatera bombe ihage mu kirere kubera amasengesho. Igitangaje rero nuko abategetsi baramaze kwica nabi abarundi mu mitwe, babigisha ko Imana ikunda abarundi gusumba abandi bose ku isi, kandi abenshi baravyizera uko nyene. Hariho n'abatazi neza yuko nta burozi bubi bubaho nka politike ya Afrika. Namba rero musoma neza za Bible, ndazi ko muzi inkuru y'Abayahudi canke Abayisirayeli, nanone bivugwa ko ari bwo bwoko Imana yatoranije, ariko kuri ubu ngubu no kuri uyu mubumbe nibo bafise igisirikare gikomeye, nibo batunze ibisasu kirimbuzi n'ubwirinzi budasanzwe mu kirere. Ntibarijejara ngo ijuru rizobagwanira kandi ari ubwoko bw'Imana. Namba rero Imana yo mwijuru ariyo ishigikiye CNDD FDD itumye abarundi bapfira mu bukene bafise, namba ariyo ibatuma kunyuruza ubutunzi bw'igihugu, namba ariyo ibatuma kurya igiturire, namba ariyo ibatuma ibi vyose bibandanya kuba nko kunyuruza abaseneri, namba ariyo ibatuma amabi yose bakora harimo no kuja kwica abanyekongo batari bake, namba ariyo rero yabimye ubwenge bwo kubona aho ibindi bihugu bigeze. Irashobora kuba ari shetani iriko irabakoresha, kuko ntivyumvikana ingene Imana yo gutwara mu ibi bintu vyose biriko birashikira igihugu c'u Burundi. Ibi bintu bisa naho umenga ntivyoroshe na gato, aho mu Burundi udashobora kuronka amafaranga y'agaciro, ntushobora kuronka ibihumbi 2 vy'amadolari, ntushobora kuronka eka n'igihumbi, biragoye kuko uhava utanga nk'igiturere c'amajana 3 canke 4 mu mafaranga wawe. Uca wiyumvira yuko rero atari coroshe na gatoyi ku butegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye. Eka twiyobageze yuko ibi vyose biriko birashika, twishikire kuri aba banyene no guteza izi ngorane n'abanyene no kuzitorera umuti, kuko nibo bashobora gusambura na nibo bashobora gutangura kubaka Burundi bugasubira kuba Burundi umeze neza. Uyu munsi atagitoro gihari, atasukare, ata n'ibindi vyankenerwa bihari nkuko biboneka, ata n'amafaranga y'agaciro aboneka, ariko mu ndongozi ubwaho nyene hatanguye kuboneka ingorane zikomeye cyane, aho buri umwe wese yumva iyo kwikura ko uyundi, aho gushika uyu munsi ata mutegetsi ashobora gushika ku yundi mutegetsi mugabo ngo have agira ico apfungura kuko ahava aharira ishano. Ibi rero vyatanguriye mu rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni. Mwarumvirije ibijanye nuko Bunyoni yagirijwe ngo ibijanye no kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Neva akoresheje amangitengete. Mwarumvirije ibijanye nuko ngo Bunyoni yashatse gukoresha ujya mupfumu wo mu Ruyigi, ujya azwi ku izina rya Emmanuel. Murazi yuko uwo mupfumu yaniyemereye yuko yagize uruhare rukomeye cyane mu kugandagura umuyisi Perezida Pierre Nkurunziza n'ibindi bitandukanye, ariko ivyo abatari bake bari babifashe nk'aho menga nibisanzwe, ariko ubu ibintu bejeje kwiyangara. Aho ubugwayi bwa Reverend kuri yo bushikiye, mwaratanguye kumviriza ivyari vyavuzwe mbere, ivyari vyavuzwe kuri Nkurunziza, muca mutangura kubiha agaciro, kandi abatari bake bari batanguye bavuga bati mbega ivyo bari kubaragiriza Bunyoni n'ibindi bitandukanye ivyo ntibikora muri politiki. Ndi kuri iyo minsi iheze yarahawe ishano abanywanyi ba CNDD FDD baca bavyagiriza umukuru w'igihugu nyenco wa Perezida Ndayishimiye, kuko babona yuko atawundi ategerezwa kugandagura Reverend Kuriyo yararusimvye, yasimvye urupfu mwico gihe mu minsi iheze. Byabonetse yuko rero Imana ariyo yakinze na wundi yarapfuye. Ikindi naco nuko gushika ubu ngubu ibintu bejeje kuyangara, aho hariko haravugwa vyinshi bikomeye cyane. Reverend Kuriyo nubwo wewe atavyinshi yashimye kuvuga canke ngashikirize hejuru canke ngatomone neza uwo yaramuhaye ishano, ariko arazi neza uwari muhaye. Atawundi badoma ko urutoke ni umukuru w'igihugu nyen'ico wa Perezida Evaristo Ndayishimiye, kuko yabona yuko atakajya afise ko gupfunga Ndikuriyo amushikane hajya Bunyoni, kuko bitohava vyorohera Perezida Evaristo Ndayishimiye. Icategezwe gukorwa rero nikijanye no kumuha isumu bakamugandagura aho kujya bagandagura umisi Perezida Pierre Nkurunziza. Ikindi naco rero nuko gushika ubu ngubu amabanga ahejeje kumeneka. Amabanga nayajanye n'uyu yaje kugaragaza yuko Reverend Kuriyo yahawe isumu n'umukuru w'igihugu nyir'icubahiro Perezida Evaristo Ndayishimiye. Yabutse yuko rero uyu yaciye apfungwa. Uyu rero haraheze iminsi itari mike apfunzwe, ariko tukaba twahejeje kumenya amakuru nyene avuga ku bijanye n'iripfungwa ryiwe n'ibijanye n'ibi vyose binyegeje inyuma y'iyi nkuru, eka n'ibindi bitandukanye bibandanya kuvugwa.
hariho n'amasoko yacu avuga yuko muri parike ya Makamba avuga ko uyu muntu yoba yarakeneye kwironkera amafaranga ya reverendi kuri yo mu kumubwira yuko aje kumuburira. Ibiriko biraba birimwo igipfungu gikomeye cyane. Mbega wowe wiyumvira yuko uyu muntu yoba ari mukuri, yobazi neza yuko reverendi kuri yo yarozwe na Neva? Kuba ari vyo atawo bideha. Ikindi naco rero nubwo biruko biraboneka yuko harimwo ikintu kinyegeje. Twagerageje kurondera amwe mu makuru ava muri uyu yafashwe n'andi makuru ava umuryango wa Ndikuriyo, tutibagiye n'amakuru ava kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Reka mu kanya tugaruke tuyabashitse ko mu buryo bw'idonido kandi dutange umuco kwa makuru yandi abandanye kuvugwa. Reka nizere ko aje kugira ijambo sabone kugira mu kanya tuze gusubira.